Ndabaramukije bene data amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabana n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo subiye guha icubahiro Imana kubw'ubuntu izimbabazi isuye kutugirira wowe nanje kugira ngo tube tugihumeka dushobora kuvuga izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenga Imana imbere ko ngico mvuga kindi. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu turagushimiye turagukengurukiye ubuntu bwawe imbabazi zawe urukundo rwawe utugiriye. Mana ndi imbere yawe ngomba kuganira n'ubwoko bwawe buri hirya no hino. Ndasabye ngo ushoboze, ndasabye ngo wiheshe icubahiro, muvugane n'umwe wese Yesu muri aba bose bankurikira, urazi ico umwe wese akugomba ko. Mana uwunkurikira wese yumva inyishu ibibazo vyiwe. Ngushimiye ko uvyumvise kandi kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Haleluya. Yesu nabahezagire inshuti z'umusaraba. Ndagomba kuririmba indirimbo y'188 mu Kirundi, indirimbo ivuga ngo ndagomba gusa nawe Yesu. Ndagomba gusa nawe Yesu mutabazi, nta jambo ryo gutongana bakumvise uvuga. Ndagomba gusa nawe ko wasenga kenshi, wihereranye n'Imana kuri wa musozi. Ndagomba gusa nawe abantu bakwanka, inabi bakugiriye ntiwayibihoye. Ndagomba gusa nawe ko wafasha abantu, nguzumbwira uti wakoze uko washoboye. Ndagomba gusa nawe ko wahamagara abana ngo bazahuri maze ukabigisha, ariko sinsa nawe bose barabizi. Mwami Yesu hora umfasha nse nawe vy'ukuri, ariko sinsa nawe bose barabizi. Mwami Yesu hora umfasha nse nawe vy'ukuri. Amen. Iyi ndirimbo ndayikunda cane, ni indirimbo ikoranijemwo kuba isengesho. Imana ishimwe. Yesu Kristo yatubereye akarorero muri vyose. Uyu muririmbyi yavuze ngo ndagomba gusa nawe Yesu mutabazi, ngo nta jambo ryo gutongana bakumvise uvuga. Ngo ndagomba gusa nawe ko wasenga kenshi, wihereranye n'Imana kuri wa musozi. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yatanze akarorero kuri Yesu, ingene Yesu yahora akunda gusenga, akagenda gusenga ku musozi. Haleluya. Imana nihabwe icubahiro. Inshuti z'umusaraba turacariko turaganira kandi muri ibi bihe turimwo ishengero ryacu rya Pentecote ry'i Burundi bari mu kigandaro c'umukozi w'Imana aherutse gutaha. Aho bari hirya no hino bafashe umwanya wo kwibuka, kandi bakiriko n'ubu kwibuka ico bamwibukirako, ico yasize avuze, ico yasize yigishije umuntu. Nanje rero ndagomba kubandanya twifatanya nabo mu kwibuka ivy'umukozi w'Imana yasize canke iragiye yadusigiye.
muco rero jewe ndamwibukira ko kindi kandi cafashije ubugingo bwanje n'ukuntu yakunda gusenga. Yarakunda gusenga. Ndibuka twahora tugenda muhira tugasenga. Abana biwe muravyibuka. Yesu nabahezagire kandi ndabaramukije cane. Iyo umushitsi rero araye iwabo, jewe urumva ko nabangiye nk'umushitsi. Ico gihe sinzi rero ko ariko byabandanije, umuntu wese arayeyo, n'ababa ari abana baba mu nzu, abantu baba mu nzu, n'aba ari abashitsi bose, 10:00 z'ijoro baravyuka bose bakagenda muri saro bagafukama bagasenga. Ico kintu caranyigishije rwose. Urumva tugasenga, hageze nyene abaturutse inka bakagenda baja mu mirima bakagenda baja hehe bakagenda, ariko 10:00 nico nibukirako. Ndavuga nti Mana warakoze. Baravyuka bagake, kandi mu gusenga bashira amavi hasi. Ntabyo kwicara ngo uri kurasenga ngo wicaye ku gitanda, cabambe ngo wicaye mu ntebe. Mugapfukama, mugashira amavi hasi, mugasenga. Imana yo mwijuru yarakoze, mukozi w'Imana yasize ico yarafise nico yatanze. Ikindi namwibwiye ko canke yamfashije mu byo novuga byoshobora gufasha bene data, nuko muri uko gusenga twararirimba indirimbo zo muri kantike, kandi muri uko kuririmba yarakunda kutwegzija yuko dufunika ibitabo tukavyugara tukayiririmba mu mutwe. Nukuvuga ngo amajambo yo muri iyo ndirimbo uyavuge nk'uyavuga ava mu mutima wawe, ntuyavuge nk'uri ko arasoma hamwe udidinganye utamenya sanse y'ibyo uri kuravuga ibyo ari byo. Imana imuhezagire. Yarakoze. Imana nishimwe, yamukoresheje iby'ubutwari. Mwene data, mu ndirimbo harimo amavuta menshi. Aba bantu baririmbye iziri ndirimbo bari mu bushobozi bw'Imana, bari inspiré. Rero burya nasanze iyo umuntu impwemu yakoze ikintu n'abakikurikirana ico kintu, niyo mpwemu nyene bakirako. Narigishijwe nusoma igitabo c'umuntu yanditse arongowe na mpwemu yera, ijya mpwemu iri muri kya gitabo niyo wakirako. Ugasoma ibitabo, ukunda gusoma ibitabo byanditswe n'abasataniste, zijya mpwemu zabikoze nibyo zikwinjiramwo. Nico gituma abantu benshi bakunda gusoma biriya bitabo usanga binjiwemo n'impwemu z'ubuhakanyi, impwemu mbi zo kutuka Imana, kubera iki bazi hari impwemu bagiye gukura ahantu. Kenshi na kenshi hari igihe umuntu atamenya ingaruka y'ikintu umuntu akora. Hariyo intaha imwe, sinzi ko noba narigeze kuyivuga kuri YouTube, kuri iyi chaîne. Igihe kimwe nari nko mu masaha 9 z'ijoro, nariko ndandika memoire. Ndiko ndandika memoire rero, hariho igitabo nariko ndasoma. Ico gitabo niko nakorerako abagize literature française barakizi, igitabo cyitwa Lafayette. Rero ico gitabo cyarimo ibintu, harimo ibintu byinshi. Ibyo bintu rero byarimwo twiga, harimo ibintu abantu babyanditse nyene bari bafise ibyo banditsemwo, ibintu bitari byiza. Hanyuma jewe nk'abaobrije kugisoma kuko nico nariko ndandikako. Uko gusoma rero urumva washiramo concentration zose, kenge bwose byose kugira ngo wumve usobanukirwe, byose ubimetrize. Muri izo mu masaha 9 z'ijoro urumva abandi bari baryamye, kandi umutware wanje nawe siho yarari, nawe yari yagiye kwiga ari kure. Hanyuma
abana baryamye, kandi iyo nzu twabamwe abantu bamaze kuza iwacu yari inzu ndende, aho nakorera mu biro bya mu nzu n'ibyumba twaryamamwo hariho koridoro ndende ubanza kugendamwo. Muri ako kanya ndi muri iyo concentration nyene, nza numva umuyaga mwinshi ngo nkaho umenga ni umuyaga uciye mu madirisha, sinamenye uvuye, mugabo numva ngo unyinjira mu mazuru, unyinjira mu kanwa. Ubwo nyene nje numva bishitse mu mutima, bitangura gushwanyagura nka kwa kundi umuntu afata igikaratasi agashwanyagura umutima. Nza numva inguvu ziraheze. Ico nakoze nk'umuntu w'Imana, navuze ngo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka shetani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, gushikaho inguvu zameranye. Ariko ndavuga ngo kwa jina la Yesu, toka shetani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ubwo nyene kubera yuko aho urumva ko hari mwijoro bose bari bajyanye, ndavuga nti noneho ndapfiriye hano hantu. Nca ndahaguruka buke buke muri izo nguvu nyene nkenya nsigaranye, ngenda nishimikije ikibambazi, ndarinda ndashika mu cumba aho naryama. Nshitse muri ico cumba hariho toilette indani, nca ndarangurura nja muri toilette, ndifatikiza nguma senga nti mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwampemu mbimwe musubiriye muvuye, mwizina rya Yesu ndabasohoye, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Nza ndavuga ngo soka, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Nisengera jenyene, ndasenga. Aheze umwanya, nza numva byose biragiye, nza numva ndakomeye, nca kuryama numva nkomeye. Bene data, sanze ko umuntu arashobora gupfa, ugapfa uwicaye ahantu utazi ikintu ubaye. Ariko nariko ndasoma ico gitabo, nagomba mvuge ngo iki, sinzi n'igituma mvuze ivyo, ariko nagomba kuvuga ngo inspiration y'ikintu umuntu asoma birinjira. Usoma igitabo kiri mu mpemu yera, amavuta y'Imana ari muri ico gitabo akwinjiramo, kumva umunezero, ukaronka ijambo rizogufasha iminsi yawe yose y'ubugingo bwawe, ukumva nyene urafashijwe. Nariko ndavuga rero kuri iyi ndirimbo, uyu muririmbyi ariko araririmba ingene uri kurasoma cyangwa uri kurasenga, iyi mpemu y'uyu muntu yabyanditse, wumva nyene nawe bikwinjiyemo. Imana nihabwe icubahiro. Rero umukozi w'Imana nariko ndavuga yaratwigisha ngo gusenga canke kuririmba atari kugumuraba gusa ijambo kurindi, ariko ari uko usoma amajambo ukayamenya, hanyuma ukayavuga nk'ayari mu mutima. Ndagomba gusa nawe Yesu mutabazi, nta jambo ryo gutongana bakumvise uvuga. Ndagomba gusa nawe ko wasenga kenshi, wihereranye n'Imana kuri wa musozi. Haleluya. Mukozi w'Imana yaratwigishije gusenga. Muri ico gihe tugiyeyo, nababwiye rero ko tuvyuka 10:00, waba uri umushitsi canke umwana, abo muhira bahose baravyuka. Batebye kuvyuka, narabona araza ku muryango akadodora, akadodora. Imana nishimwe. Hanyuma ikindi kintu umukozi w'Imana ndamwibukira ko yatwigishije mu rwego rwo gusenga, yaratwigishije gusenga twisonzesha. Gusenga wisonzesha, yarambwira ati Françoise, ntuze uhere iyinga udafashe umunsi wo kwisonzesha. Yarambwira ati ufata umunsi, nimba ari umunsi wa mbere, nimba ari umunsi wa kabiri, nimba ari umunsi wa gatatu, kandi wahakikisha umubwite n'umunsi wa kangahe, wowe ufise umunsi wa kangahe. Bamwe abo twari kumwe bamwe ati je mfise ku munsi wa mbere, abandi ati mfise ku munsi wa gatatu, abandi gutyo. Aratubwiye ati harimwo ibanga mu gusenga wisonzesheje, harimwo ibanga ugira inkomezi z'Imana, ugashobora kugwana n'ibisigo n'abadayimoni. Birakunda. Imana ihabwe icubahiro.
hanyuma aranambwira ati hariho abantu badasenga, ati hariho abantu bavuga ngo ni kubera iki ati ibyo byo kwisonzesha ntaco bimaze. Abantu benshi nuko bavuga ati mbega wo kwisonzesha gute ukiri kumwe n'umukwe, uri kumwe na Yesu, turi kumwe na Yesu. Yaravuze ijambo ati umuntu atarisonzesha, atazi gusenga yisonzesheje, ngo kumbure ntararonka ibimutuma iyo kwisonzesha. Hari igihe hazi bituma ureka ibyo kurya ugasenga wisonzesheje. Imana ishimwe, turiko turavuga ibyo tumwibukira ko umukozi w'Imana. Aha muri Bibiliya huzuye abantu benshi dusoma ivyabo byanditswe mu gihe cyabo. Muri iki gihe nta Bibiliya yindi twandika ngo tuvuge ngo naka yagize gutya, naka yagize gutya. Ariko turavyibuka, byandikwa mu mitima yacu, yatubereye akaroro turakabikurikiza. Yesu nahabwa icubahiro. Uyu muntu w'Imana azohabwa impera y'ivyo yakoze. Yesu nashimwe. Yaranyigishije ikintu citwa kugororoka, canke ikintu citwa kugenda atagasembwa ufise. Mu mavideo ya nyuma yasize yavuze, hariho ahantu yavuze ati ko yaronse mpwemu yera afise imyaka 13, kandi aravuga ati muri iyo myaka yose yabaye mu ngoro y'Imana ngo ntiyigeze aja ku ruhimbi rw'umwami afise ingoma mu mutima wiwe, ijwi rimwagiriza. Imana ishimwe beneda. Iryo si isomo rinininya cane umuntu yokwigira ko. Aciye nibuka wa muririmbyi yavuga ngo ntukore ivyera ngo nawe utarezwa. Twige gukora ivyera twamaze kwezwa, gukora ku vyera. Umukozi w'Imana yaranyigishije. Yesu nabihererwe icubahiro. Igituma ndiko ndabivuga hano ni kugira ngo nawe kumbure mwene data bigufashe. Kuko hano muri uru rugendo tugenda turigishanya, tugenda turafashanya, tugenda turafatana amaboko. Muri urugendo rwo kuja mu ijuru, si nko muri atlete umuntu avuga ngo reka ngo je ngo mbu wa mbere ngo abandi bose ndabasunikira inyuma. Oya, muri uru rugendo rwo mu ijuru ahubwo tugenda dufatana amaboko, dukwegana kugira ngo ntihagire usigara inyuma. Nico gituma twihuta gufashisha abantu ivyo dufise mu mitima yacu vyatwubatse tukavyubakisha abandi. Hari igihe umuntu avuga ngo yaye ngo ivyo ntiwari ukwiye kubivuga, ngo yo ni secret, ngo yo. Oya, umuntu abivuga kuko niba byaramfashije nanje nkwiye kubifashisha abandi. Nk'ibyo bintu byo gusoma ibitabo bitagira mvura, uzosanga waranduye abadayimoni utazi iyo wabikuye. Ico gihe naciye niga gusengera abantu basoma ibitabo, kuko urumva ku ishure bakwegizije ibitabo, kandi ibyo bitabo navyo biba birimo ibintu by'ibishetani, by'imizimu, bivuga ibintu nyene bitari vyiza. Urumva babisoma bose none biragenda gute? Nico gituma abantu benshi usanga basohoka ama universite badakijijwe, canke bakijijwe ugasanga barabivuyemwo. Badakijijwe ho urumva umenga ni wabagongeye ku musumari kubaboha. Imana rero idufashe kandi dushoboze, twige cane kumenya ngo mbega ibi nkora ndiko ndabikuramwo inyunguke. Ndetse si n'ivyo gusa, no ku ma YouTube hari amashene menshi wumviriza ugasanga uri kurahandura imizimu utabizi. Rero tube maso, tugibirika. Yesu nashimwe. Imbandanije rero umukozi w'Imana nariko ndavuga ngene yanyigishije kutagira ijwi rikwagiriza mu mutima. Kutagira ijwi rikwagiriza mu mutima, hari akantu kamwe ngomba mvuge, kumbure ngira ngo nawe ko gufasha. Nabonye ingene umukozi w'Imana yirinda icaha. Uwo munsi twari tuvuye Ikiremba tugiye Bujumbura, turi mu modoka y'ishengero. Hanyuma rero dushitse mu Rumonge,
tutarashika mu Rumonge muri rya nzira ikikamira nk'ugiye mu Karonda, irya nzira acara akikamika imodoka agenda nk'ugiye hariya mu Karonda. Hanyuma canke nk'ugiye hariya mu nzira za Mugara, sinibuka ko ari iryo barabara nyene. Akikamya agiye hariya mbona araravye hajya mu modoka baraba ibirometero, mbona aranditse. Turagenda, sinzi namba yaragiye kugura amavuta, sinzi namba yaragiye kugira nte, sinzi ikintu yaragiye gukora. Hanyuma rero aragikora hama aragaruka. Agarutse turabandanye nyene i Bujumbura. Ashitse hahandi mwibarabara aca yongera araba nyene, mbona ahitanye ikaramu arandika. Ndamubaza nti mbega kubera iki ubu muraba aguma wandika? Aca arambwira ati iyi course ngize yo kuva ngaha ngenda hariya, ibi ntabwo ari iby'ishengero, ibi byari iby'iwanje. Rero kubera yuko ari iby'iwanje, amafaranga iyi course mbwiza kuyiriha. Kuraba hana niko ndaraba ibirometero nagiye, nce menya n'amahera nzosubizamwo uko angana. Aca ambwira ati mwana, ati mu kintu cose umuntu akwiye kwambara kugororoka. Ati kuko hamwe ntabikoze noba nkoze nabi. Ca numva rero ndantangariwe umuntu w'Imana. Ni imodoka arayifise, mugabo agiye muri course ziwe zimutumye agenda ahandi hantu adeviye atagiye mu by'ishengero. Aravuga ati ibi sinshobora kubikora. Mwene da, ibyo arico bikwigishije nawe. Kusanga dufise usanga nyene dufise ama responsabilité menshi, cyangwa ugasanga dufise ibyo dukora byinshi by'ishengero. Mbega nawe ntaho birakuza mugasanga ibyo by'ishengero ugombye kubyita ngo ni iby'iwawe, ugasanga ubikoresheje nkaho umenga ni iby'iwawe. Yesu umukunzi w'abari mu isi bose atugirira imbabazi. Uyu muntu w'Imana yaranyigishije, yaranyigishije. Imana yarayitinya, akayubaha, akayubahisha. Rero uyu munsi iyo turiko turibuka ivyo, biduha natwe kumenya ngo mbega nanje ngenda gute, mbega nanje nkora ngwiki, mbega nanje bimeze bite. Yesu rero ahabwa icubahiro. Muri iki gihe dushishikara kwibuka, ndabizi umuntu wese yovuga, hari byinshi byofasha imitima yacu. Ikindi nibuka yambariye n'ubu numva umutima wanje ndagihagararamwo cane. Ico gihe nari ngomba kuva Ikiremba, ngomba kugenda kurongorwa i Bujumbura. Hahandi nyene umwana agenda gusezera umuvyeyi, arambwira ati mwananje uragiye kandi ugiye mu gisagara. Arambwira ati mu gisagara rero haba ibintu byinshi. Aca arambwira ati Abisirayeli igihe bagenda i Babuloni bashitse basanga ari ibisagara binini binini, ahantu nyene hateye imbere cane. Ati rero bituma ibyaho bibanyoha. Arambwira ati nawe ibyo mu gisagara uze wirinde ntibikunyohe. Ntuze ukurikirane n'ibyo uzobona mu gisagara, ahubwo uze wubahe Imana wagendanye nayo, Imana uri kumwe nayo. Uze wame usenga Imana, wamuyibaza ku kintu cose, ariko ntuzorabire ku banyamahanga bagukikije. Ye jambo nca numva gose ko rishitse mu mutima. Nca ndagenda kubi Bujumbura, ndava i Bujumbura ndagenda muri Tanzania, ndava muri Tanzania ndaza hano i Buraya. Sindabizi aho umwami yagenye kuzoncisha, ahariho mugabo aho nzokanyaga n'ikirenge canje, umwami akampa kuhaba. Iryo jambo rizokwama rimfasha kandi ryaramfashije. Naho hose ndiko ndababwira naciye. Byamfashije kutaraba ngo mbega abo ngaha bameze ngwiki, mbega abo ngaha bakurikiza ibiki, mbega abo ngaha bimeze ngwiki, ariko byamfashije kumye ngo ni muri ca gisagara,
ntawe ukuraba, umuntu wese akora ibyo ashatse, ariko mbega nkwiye gukora ibyo byabo ndiko ndabona canke nkwiye gukora uko umwami Imana ashaka? Kuko ba Daniyeli naho bagiye mu kinyago batwaye Imana yabo, Imana ishimwe, bagendanye Imana yabo kandi bakomeje kuyubaha. Niyo bavuze ati bafukamira igishushanyo, habonetse amategeko akomeye atandukanye, ariko bobo bagumye bavuga bati wapi, twebwe twize gupfukamira Imana, haleluya, twize gupfukamira Imana, nta kindi kintu twofukamira. Baca baterwa mu muriro, baca bahura n'ibyago bikomeye, ariko barihangana kuko bari bazi ati muri twebwe dufise Imana, Imana ishimwe. Rero umukozi w'Imana, Imana izomuhembera ibyo yakoze, ego izomuhembera ibyo yakoze. Rero iryo jambo ryo kugumya utaravye ibigukikije, utaravye abo mu bantu uko bameze, ukagumya Imana wakiriye, byaramfashije cyane. Kubera yuko nagiye nsanga ahantu hose usanga bafise amakiritire yabo, imigenzo yabo, usanga kenshi harahiba itandukanye n'imigenzo uba warakuriyemwo. Rero ibyo byaramfashije kumenya ngo aha ni mu gisagara, ca gisagara yambwira wa muntu w'Imana ati rero wame wirinda. Rero ibyo bintu nshuti z'umusaraba byamfashije kumenya ngo naba ndi wacu Burundi, naba ndi kure yaho, Imana nakiriye Burundi, ya Mana yafasha, ya Mana nahora nsenga, nishika ahantu bakavuga bati nta Mana iriho, sinzoca nemera ngo mvuge ngo nta Mana iri, ariko nzovuga nti hariho Imana nasenze, hariho Imana biwacu basenze, Imana yo mwijuru yumva kandi gakora. Iyo nyene niyo nzobandanya. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Aha ndiko ndongera nibutsa bene data bavuye mu Burundi basenga Imana, bagashika ahandi hantu badasenga, bakabigisha bati nta Mana iriho, manze bagaca babivamo. Ariko Imana basenga bari bayizi, bari bayifise. Yesu adufashe. Nagiye aho aho nakora mu kazi nakoramwo, twakorana n'abarimu. Hanyuma rero umunsi umwe abarimu baravuga bati, umwe arabaza abanyeshuri ati umwe wese avuga Imana asenga. Bamwe baravuga ati jewe ndi umuateye, abandi bati jewe ndi umukatolike, abandi bati jewe ndi umuisilamu, abandi bati, kandi umwe wese agaca asobanura agasigura imyemerere y'iryo dini arimo. Hanyuma bahejeje, abana bavuze yuko ari abakristo baca babazomera. Nkumva nyene ndatangaye igituma babazomera, mugabo babazomera kubera yuko byaboneka rwose ko ari abantu batazi ibintu, ahubwo ari abantu bakiri inyuma y'amajambere, bari abantu bakabaza ati none mwabikuye he? Bati abavyeyi bacu nibo babitwigishije, kandi benshi abo wasanga ari abanyafrika. Basohotse, abanyeshuri basohotse, dusiganye n'uwo mwarimu, nca ndamubaza nti none ko babajije abandi, wewe nawe ndakubaze, wewe usenga Imana iyi? Aca aratwenga ngo jewe ndi umuate, ngo jewe ngo nta Mana nsenga, ngo nta iriho. Ngo none nawe? Nti jewe nsenga Imana yitwa Yesu Kristo, nti Yesu Kristo umwami yadupfiriye ku musaraba. Aratwenga beneda, aratwenga, arasubira aratwenga. Aca agenda muri sare y'abaprofeseri, aca babwira ngo hano mwumvirize, ngo uyu mudamu nukuri ngo avuze ngo yizera Yesu. Ngo Yesu ngo avuze ngo yarapfuye ngo arazuka. Mbona bose baratangaye, nti none? Bose rero baca baratwenga, baca bambwira bati bijya n'imigani. Bati n'imigani Françoise, n'imigani, mbega wize amashuri ya hehe? Tibijya n'imigani baciye, kwari kugira gusa, baca baransobanurira ngo kwari kugira gusa bafate ibi n'ibi. Ndavuga nti mu izina rya Yesu
nibyo mwebwe niba urumva nije Yesu nizeye n'uyo Yesu mwakireye mwebwe kumbure rero baratandukanye iyo mwebwe Yesu mwakireye n'ubundi atandukanye na Yesu nizeye jewe Yesu atanga ubugingo, Yesu yapfuye akazuka, Yesu ariho, Yesu azogaruka arahari. Ariko kumbure ivyo bindi sinzi ivyo bindi muriko buravuga ibyo ari byo. Baca batangura nyene kumbarira ati ibi bintu by'amadini sivyo. Ndavuga nti umve nakazi kanyu, uyu Yesu mutamwizeye mwemere mwizere muce bugufi mwihane azogaruka kandi ijwi ryanje mwumvise rizobagiriza. Ewe iminsi yose rero turi mu nama y'abaprofeseri canke twicaye canke turiko turanywa icayi baca bambwira ngo mbega bandamutsa ngwiki bandamutsa ngo Yesu araje bandamutsa ngo Yesu araje canke ngo Yesu ngo azoduhana kubera nyene baba basubiyemo amajambo nababwiye. Ariko ngomvye kuvuga iki, hariho ahantu uzoshika batavyemera ivyo urimwo, ariko ntibizogutere guca ufata inzira zabo. Umuvyeyi yaranyigishije ati Babuloni harabonetsemwo abantu bizera Imana bagiyeyo bagumye kwizera. Rero namwe bene data aya majambo ndiko ndavuga umukozi w'Imana yadusigiye, namwe nabafashe mukunde gusenga Imana, mukunde gusenga kandi mukunde gusenga, kuko gusenga gukingura ijuru niko umuririmbyi yavuze. Hanyuma mukunde kugororoka, mutinye icana igisa naco. Mwumvise ingene ntabonye imodoka atwara akabanza kwandika kilometrage, akabanza kwandika ibirometero yakoze bitajanye n'ivy'akazi kugira ngo aze gusubizamo amafaranga. Yesu adufashe atugirire neza. Ndasubiye kubwira bana biwe nimureme, ndasubiye kubwira ishengero ry'umwami Imana mureme, kandi twitegure twese umwami Yesu agiraze. Imana ibahezagire. Mukunzi wacu Yesu, ndagushimiye. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ukomeye, uri Imana isumba byose. Mwami Yesu, nubwo abandi bovuga ko utari Imana, ntibisobanura ko uzocureka kuba Imana ngo nuko ari abatakwizera. Mana uri Imana, wamye uri Imana, kandi uzokwama uri Imana. Komeza kubana n'abakwizera bose. Haleluya. Komeza kudufasha mwami Yesu. Komeza kutwigisha no kudufata amaboko kugira ngo natwe tuzoshike iyuri. Ngushimiye muri bikenya, ariko vyinshi Yesu ntasenze ubiduhera ubuntu kuko uri Imana. Mu izina ryawe ryera. Amen. Mwari kumwe na Françoise Havunayo. Nomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Imana data ibaha umugisha. Iyi shene turiko ni shene Habonayo, wanditse muri majuscule uco bibona byose n'ibindi twatanze mu gihe carenganye. Data abaha umugisha mwese. Amen.